ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Uno munsi abatumire bacu n'abatumire bakeye cane mu maso nk'abafise ikintu bagomba batuyagire ikintu cingira akamaro. Reka mugabe imbere yuko batuyagira tubanze tubaha akanya batwidondore. Ego murakoze cyane. Nitwa Jean Paul Ngabirano, abandi umusuku w'umuryango Katolika Mpuzamakaminoza usanzwe urangura ubutumwa ngaha muri diocese muri ya Bujumbura. Sanzwe ndi umunyeshure niga kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Ego tugere Kristo. Naganze Kristo. Nanje ku mazina ni Ange Narcisse Muco, sanzwe ndi umunyamabanga nyene muri uyo muryango w'abakristo b'abanyeshure Katolika biga mu makaminuza ari hano mu gisagara cya Bujumbura, nuvuga muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ego cyane murakoze. Nanje ndiko ndagirisha kino kiganiro inyuma ya kamera ni Nemeyimana Jean d'Arc, umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV. Nibutse abatanguye kudukurikirana no munsi gusyonda kuri s'abonner, kugira commentaire, kuri j'aime, biraheza bikadufasha. Amakomantere yanyu niyadufasha kugira ngo dushobore kubandanya turyohora ibiganiro byacu. Tuduze rero ku kiganiro cy'uno munsi, musuku urongoye amakaminuza, urongoye umuryango Katolika wo mu makaminuza yo muri diocese ya Bujumbura. Wotubwira mbega uwo muryango ugizwe n'amakominote angahe? Ego murakoze cyane. Uwo muryango no kuvuga watanguye mu mwaka wa 2023 utangujwe n'umwibusamana ico gihe umupatiri Adriano Ntabona yari kumwe na patiri Inyasi Nkurunziza. Babutanguza ari amakaminuza ane: kaminuza y'u Burundi, kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika na kaminuza yitiriwe Umuco, hamwe n'ishure nderabigisha ENS. Ni ukuvuga ubu harabayeho gutera intambwe kubera ko uwo muryango ugeze ku yindi ntambwe, waragutse. Ubu tugeze ku makampisi agera ku 19. Urumva ko ni vyiza cane, nivyo gushima. Ego nivyo bisimbiza. Ego cyane, Imana ihezagire cyane patiri Inyasi Nkurunziza na patiri Adrien Ntabona biyumviriye ico gikorwa ciza cyane. None iyi ndwi mwebwe mugiye kugira igira kangahe? Icivugo cayo muce mutubwira n'ingene ibikorwa bitunganijwe muri ino ndwi. Ego murakoze cyane. Iyo ndwi novuga ko nindwi nk'abanyeshure tuba twiteze, tuba dufite inyota, tuba dukumbuye cyane kubera ko tuva mu makampisi menshi, turahurira hamwe tukiga tukamenyana. Birashobora sanga tuva muhira, tuva ku gatumba, bikanda hite ku gatumba nubwo harimo abatava ku gatumba, ugasanga twiga ku makampisi atandukanye ariko ntituzinanye, ariko duhuriye mu butumwa usanga turiko turamenyana. Ni ukuvuga rero iyo ndwi muri uno mwaka tuzoyigura ku itarike 11. Ni ukuvuga ni dimanche hageze yadushwaye hirya yeje kwa Mungu. Tuzoyugururira mu bigo muri Ndongozi, niho tuzohurira duhabwa inyigisho, tuzotangurana wanje tubabiryoshe, hama duhabwa inyigisho, hama n'inkuka y'ibisa rero kwisozera. Uko itunganije mu ndwi naho ntabwo kubera ko n'indwi yaduhariwe no mu ndwi hagati hari ibikorwa. Mu ndwi ku wa mbere, ku munsi wa mbere, wa kabiri n'umunsi wa gatatu tuzoba turiko turiga inyigisho. Hariho ivyivugo, amateme yatowe tuzoba turiko turiga. Hama ku munsi wa kane naho tuzoca dukora novuga partage, gusabikanya ivyo twoba twarungitse muri iyo ndwi. Hama ku munsi w'Imana naho nako nsubi inyuma gatoyi, ku munsi wa gatanu hariho novuga ikintu gihimbaye cyane kubera ko tuzoba tumaze iminsi turiko turiga. Hariho imisa yo gukira no kubohoka. Izobera muri campus Saint Michel muri IGR na hanyene impande. Niho tuzohurira isaha 9. Iyo misi izobitanguye ariko
turasabwa gushika kare tubanze twitegure tube tuganinahaza hanyuma isa twijemo twamaze kuja mu nywanyi n'Imana. Ku munsi w'Imana naho tuzoca dusozera rero tuzoyisozera mu Nyakabiga muri lycée PFC naho tuzoyisozerera. Uwo munsi w'Imana rero ahambaye cyane kubera ko tuzoba twatewe iteka ihambaye cyane, aho tuzoba turi kumwe n'abashitsi abanyeshuri nyene biga muri za kaminuza yo muri uwo muryango w'Igitega. Urumva ko bizaba ari byiza cyane. Ikivugo naco ciyindwi tugisanga mu ikete rya kabiri rya Petero, mu ikete rya mbere rya Petero, nkuko havuga ati nkuko umwe wese muri mwebwe yahawe ingabirano y'Imana aba ariko muyifashisha abandi. Kivugo cyiza cyane. Ico kivugo mu kugiraba twaravye ikivugo ca diocese kuko gisanzwe kivuga ngo kubaka eklezia y'umuryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Natwe rero twashivuga ati rero nkuko umwe wese muri mwebwe yahawe ingabirano y'Imana aba ariko muyifashisha abandi. Yego tugere Kristo. Muvukanyi Narcisse wavuze ko uri nyibutsa umunyamabanga. None ga Narcisse witegere we wiga muri university niga muri kaminuza y'u Burundi. None mu gihe cahera baravuga ko abo muri kaminuza y'u Burundi abakware baca bahura na babandi biga muri kaminuza zigenga ataguhuriza hamwe atamwumvikano. None no munsi nk'umunyeshure katolika wo muri kaminuza ubona imigenderanire imeze gute hagati y'abakware? Muracabita kwa kundi? Murakoze cyane. Mu bisanzwe hari umugani waca mu Kirundi ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro, ibintu nk'ivyo. Mu bisanzwe rero twagiye turabamwe muri kahise, uko dutera intambwe uko buca uko bwira niko bigenda birahindagurika. Ariko kandi nk'abantu b'abakristo hari ibintu tudafatira ko cyane, nubwo tuba tubibamwo ugasanga uragerageza kumva ko wovyikura ko wovana navyo, ukumva ko umuntu mugenzawe mwarimwe mu gashusho kamwe ukavuga uti iteka jewe fise nawe nijya fise. Rero sinovuga cyane ngo byaravuyeho ngo ayo mazina ntakihari, ariko ku muntu w'umukristo ntawo bifatira ko cyane, uretse no gutara umukristo mbere numva umengo ndiyo bigumamo gose. Ariko kandi uriko raraba uyu munsi raho bigeze imigenderanire ni myiza, bamwe barava aha bakaja gusengera aha. Je mpora mbona no muri kaminuza y'iwacu y'u Burundi aho mu yandi makaminuza baza kuhigira hari ivyo bimwe bakenera kwigira hamwe canke ivyo bikoresho twe tuba dufise muri kaminuza y'u Burundi, nkabona barabugurura bakinjira abaza kugira icyo navuga ubushakashatsi muri yanzu ibikwamo ibitabo biblioteke bakaza bikagenda neza. Rero imigenderanire ni myiza, nejo ubundi aho bukera bagume baza natwe kandi iwabo tugume tugenda. Urakoze cyane ubitubwiye muri rusange. None umukatolika wo muri Université y'u Burundi n'umukatolika wo muri nk'akarorero nko muri Université de Grand Lac canke wo muri Lac Tanganyika canke wo muri izi nyene zigenga yo ku muco, mufitaniye ubumwe bwuzuye nk'ubu muri ko muratunganya ivyo bikorwa vy'indwi yahariwe umunyeshure katolika wo muri za kaminuza, mungu bumwe mupwara ariko abikorana no muzigenga murabikora neza mukumva nyene muri mu bumwe bumwe? Murakoze cyane. Jewe numva mumbaje ikibazo kimeze neza kuko narigeze kuba ndi umwe mu barongoye umuryango katolika w'abiga muri kaminuza y'u Burundi. Narabona ko twatunganya ingendo tukava muri kaminuza y'u Burundi tukagendera mu yandi makaminuza yigenga canke imihari imwe yo muri kaminuza y'u Burundi kagendera indi mihari yo muri kaminuza zigenga. Rero novuga ko uwo muvukano iyo migenderanire irahari irakomeye cyane, kubera iyo hageze n'ayandi mahwaniro atunganywa ugasanga abo muri kaminuza y'u Burundi abo mu makaminuza yigenga twese tuhahurira tukagira mbere abasanga intara bakagira amakare ku rwego rumwe bafatiye nk'akarorero ingendanyi zo mu makaminuza yigenga n'amakaminuza ya leta bose bakaja hamwe bakagira ikare bakagira inama y'umuhari. Urumva ni bwa bumwe nyene baba buriko burigaragaza. Yego cyane murakoze.
musuku usukurira abandi mu banyeshure katolika bo mu makaminuza uriko uraraba umunyeshure wo mu katolika w'uyu munsi hari ikimuranga mu nyifato yiwe mu gukunda kwiga no mu kubana neza n'abandi. Urabona ko hari akunguko ko kuvuga muti uwo muryango katolika nk'uwo muri universite y'iwacu turabona ko hariho akarorero keza utanga. Ego murakoze cyane, murakoze bavuze ngo akuze ntikamurikwa. Ego baravuze ngo akuze ntikamurikwa. Turiko turaraba mu makampisi atandukanye, turiko turaraba abanyeshuri ba katolika baragerageza kandi baragerageza kubera akarorero abandi. Ego naho nyene usanga bitugora ariko harabamo kugerageza kandi ukabona ko n'abanyeshuri babikunda kandi baciye ubwenge kuko indero baba basanzwe bafise ya gikristo uko barezwe usanga arivyo bigenda biguma bidufasha. Ego biraboneka neza yuko rero abanyeshuri ba katolika bagerageza kwitwara neza no mu ishure usanga ari abakarorero. Ego cyane, ico ni ikintu ciza cyane. Imana ibakomeze mu uwo mutima. None mwatubwiye ibikorwa bizogenga iyo ndwi, mbega itumiriwemwo abanyeshure b'abakatolika biga muri za kaminuza gusa? Ego murakoze cyane, ni ukuvuga umuryango ndiko ndavuga nk'akarorero numva ko atari ibintu bitanguye uno munsi mwebwe nimba muri bakera mwamaze nk'imyaka 3 hariho nk'abakuru banyu babitanguye mwavuze ko mwabitanguye mu 2003 bega nko wabitanguye nk'umunyeshure katolika yahaciye muri 2003 canke 2010 aratumiwe canke ni mwebwe mwenyene muri uno munsi canke abo bakuze boza gucira umugani aba batoya bariko baraza? Ego murakoze, nizo nariko ndavuga ati burya rero ni umuryango wagutse kubera ko ni umuryango ufise aho watanguriye kandi ufise kahise kuko imyaka simike irawuriye. Rero iyo mu muryango mutama umuvyeyi atumije ku rubanza afise urubanza n'abasohotse burya baraza, ntabwo ari barya abana bo mu rugo bonyene bakora ibikorwa, n'abasohotse baguma ari abana. Rero mu muryango si ukuvuga ngo iyo ndwi naba tukiri ku ishure gusa, n'abasohotse barahawe ikaze, bari mu buzima butandukanye, ni ukubandanya bakaza kubera ko mu gihe baje baratubera akarorero. Muri no minsi usanga nyene bigoye, ubuzima buriko buragorana, ugasanga turiga amashure kumva ngo nta buzi buhari, ariko ugasanga uri no kwishure kuri kaminuza bivanye n'ivyumviro rusanzwe ufise, uvuga ngo ntabwo noja mu butumwa ndi umukatolika ndi umunyeshure kwishure biragoye, ariko mu gihe wabonye abagutanze imbere bakoze ubutumwa kandi bageze ku yindi ntambwe, ni ibintu bidufasha natwe kwiyubaka. Rero abanyeshure bose abasohotse n'abatabaye muri uwo muryango bose barahawe ikaze kugira ngo tuze tube kumwe, kubera ko ijambo ry'Imana ni rya twese, ntabwo ari abanyeshure gusa. Rero twese turahawe ikaze nta n'umakumiriwe. Ego Muvukanyi Narcisse wavuze yuko nawe wigeze kuba urongoye kominote, bega kuba umukatolika wo muri za kaminuza w'uno munsi uravye systeme mwigamwo umenga amasaha y'ubu ntacoroshe nka kera hari imyaka umwanya w'akaruhuko nitwa pause, ubunyumengo nta pause ibaho, harabaho umwanya wo gutegura ikibazo ukwiye, ubunyumengo muri ku muvuduko unyarutse cyane wo kwiga, bega ivyo bikorwa biraborohera? Ego murakoze cyane. Musanzwe uri mu butumwa ni gake woroherwa, ariko uragerageza ukabukora uko ushoboye. Turabizi no mu bakristo ba mbere bose niko vyamye biri, rimwe na rimwe vyarabagora, ariko kubera uwo baba bari kumwe, uwo baba bishimiye bikagenda neza. Rero nico nagumye mbona no mu butumwa cyaguma kigaruka, ugasanga hari ibi biragukeneye kw'ishure, ariko ukibuka kakanya k'ubutumwa, ukibuka yuko uri umuririmbira Mana tegereza kuja gutegura kugira uzoje kuririmba, uri mu muhari ukibuka yuko uzafata umwanya mutoyi ukagenda ugakora umuhari hama ukaza kubandanya n'ivyigwa vyawe kandi bikagenda neza. Ahanini nta uyu muvuduko nyene urahari kuyiga mu bibazo, ariko mbona umuntu asanzwe akora ubutumwa, umuntu yumva nk'ubutumwa nta ntege bimuca n'ukuri abirangura neza. Ego cyane murakoze. Turiko dutera tugana ku musozo w'iki kiganiro cacu, ndabatumirire musuku
musubire mutumirire abanyeshuri kwitaba ivyo bikorwa vy'indwi yagenewe umunyeshuri w'umukatolika wo muri za kaminuza kugira ngo bazobitabe bari benshi. Bizoba ari ibikorwa nyene bihimbaye ko ndazi neza ntakekeranya ndabaravye mu maso ni igikorwa mwafatiye umwanya wa mwiteguro wacu rero kugira ngo baze bacitabira ari benshi. Ego akamonika kandi nyene akamonika kandi ni kubabwira ati ubutumwa igikorwa iyi ndwi ni yatwebwe ntabwo ari abandi ni ahariwe twebwe abanyeshure. Rero murumva ko ni ibintu bizoba biryoshe cyane kwakira abashitsi bazoba bavuye Igitega. Murumva ko turiko tuyisozera hamwe ibintu bizoba biteye. Ndabaciriyemwo abo uwo mugwi uzovuye Igitega n'umugwi w'abanyeshure katolika biga Igitega. Ego murakoze no kuvuga uku muri diocese ya Bujumbura bise umuryango katolika mpuzamakaminoza n'Igitega baragiye hamwe nabo barafise umuryango mbere indwi nabo barayitanguye ku munsi wa gatandatu niho bayugurura. Rero urumva nabo bazoba bayisozereye bazoca baza bizoba bihimbaye cyane kubafasha akanyamuneza nawe. Mbega uretse Igitega hari ahandi hari umugwi mpuzamakaminoza mu zindi ntara nk'Imakamba ngo hari amakaminuza naho hari umugwi mpuzamakaminoza wabo? Ego murakoze no kuvuga kuri ico kijanye n'imigwi n'amafamiye muri diocese ya Bujumbura kuko ho dufise amakaminuza menshi. Novuga ko twahezagiwe dufise amakaminuza menshi aho turafise umuryango n'Igitega bariko baraja hamwe. Novuga ahandi si benshi si amakampisi menshi ariko nabo barahurira hamwe aho novuga nk'Ibururi hariho IGR barahurira hamwe, hariho n'iheruka kuvuka bariko baraja hamwe. Novuga n'Ingozi y'abanesi nyinshi ni zikeye. Haca mvuga no ni Bubanza muri campus muri kaminuza y'u Burundi ni Muyinga bari. Ego ukuvuga ariko ahantu umuryango wagutse ni Bujumbura n'Igitega. Ego cyane kubera ngira ngo ariho watanguriye. Muvukanye Narcisse mu gusozera sangiza akanyamuneza kari mu kuba mu muryango w'abakatolika wo muri communauté yo kuri kaminuza imwe ntihagire ngo umukatolika azogenda kwigungira hariya ahubwo aze muri communauté hamwe n'abandi kugira ngo mubandanye mwubaka neza umuryango wa Ecclesia yo haziko kuri université yari yose. Murakoze cyane muko kubasangiza akanyamuneza ni no kubatumirira kumva ko umwe wese yo kwiyumvisha uyu muryango akumva ko awukunze kuko ni vyinshi tuhahungukira kuko ko bigenda kose nta kwezi kugira tudahuye kandi muko guhura muradusangira vyinshi tukaronka inyigisho zidufasha mu buzima bw'ikinyeshure cyangwa ubuzima busanzwe akabaho tugahabwa inkuka y'imisa n'ibindi. Rero biratera akanyamuneza abonye ati jewe ndi muri iskamu nkahura no wiga hariya mu yandi ma université privé birantera akanyamuneza na wa undi nawe kandi bikamutera akanyamuneza kumva ko ahura n'uri mu ishure ry'intwazangabo mu gisirikare. Rimwe na rimwe urabazi ko abasirikare tuba tubatinya iyo tubabonye ariko akumva ko anezerewe abona n'abasirikare. Yego akabona ni wari ko araririmbisha ni wari ko aradufasha gusomera igisomwa cy'ijambo ry'Imana ibintu nk'ivyo. None rero no mu gusozera novuga nti twabandanya dusaba ari abari muri uyu muryango kubandanya basabira iyindwi kubandanya basabira uyu muryango kugira ngo ukomere vy'ukuri n'iyindwi reze ziranguke neza. Ariko kandi ntitubisabe abanyeshure gusa n'abandi bose bariko baratwumviriza uyu munsi bishe kuri iyi Axia Vibe TV bagire ico bashikirije na cyane cyane mu gushikiriza ku muvyeyi wacu Bikira Mariya mu gushovugira mwaramutse Mariya n'ibindi. Ariko kandi burya ngo ubugirigiri bugira babiri nuwo bishobora azatererere mu buryo buboneka kuko murumva si ibintu vyoroshe bizotwara uburyo cyane cyane mu kwakira abo bashitsi. Murakoze tugire Kristo. Yego cyane murakoze cyane we ntera iteka mugende muntumiye. Jesus shora kubivuga kubera ndabise ubunduka aca byivugira. Nyako musuku ntera iteka kwe n'abakunzi ba Axia Vibe TV.
reka mbaze bwati tugire kristu naganze kristu ndaje cyambonerwa ego ni ukuvuga ubutumire bw'umukama imiryango iruguruye karibu cyane tuze tubane murahawe ikaze ndazi ko muzohimbagwa kubera ko ugiye kwa Yezu mushengeye kwa Yezu aragabana ntashengura uko yagiye ego rero n'abandi bose barahawe ikaze ndazi ko tuzokunguka byinshi muri ino ndwi tugerageze kuraba n'icivugo turumva ko tuzogerageza kungukira byinshi kikagatima ko kwikundanyira kazogabanuka ndagiye kwikazanura yego cyane batumire bahire ndabakengurukiye cyane nongera niyibutsa abariko baradukurikirana kuri Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje abadufatiye mu nzira babashasha bagende bafyonze kuri s'abonner abari basanzwe badukurikirana bashireko commentaire bashireko j'aime ego cyane biradufasha biradukuza musubire mu dutera iteka mutwidondore ego murakoze izina ryani Jambo Ngabirano umusuku umuryango Katolika Mpuzamakaminoza ni Ange Narcisse Muco nkaba ndi umunyamabanga w'uyo muryango Katolika Mpuzamakaminoza muri Diocese nkuru ya Bujumbura. Yego cyane murakoze nanje inyuma ya kamera ni Nemeyimana Jean d'Arc umukuza kivi kuri Axia Vibes TV murakoze cyane.